7 55 22. Msema anaitwa Yasir. Okay. Na mamangu anaitwa Biamina. Sawa. Akimpigia namwambia tu haina shida. Basi inshallah tutaongea. Mimi na wai naona boss wangu ameshamaliza maongezi pale, so sawa. Nafurahi kuwafahamu, msalimie kaka yako. Sawa? Nimefika na shukrani. Mzee unaona? Unabibonye ariko? Nakaja gasori kumukobwa wiwawe. Mtabaje ibintu jewe sino vyihanganira. Ngira ngene je ndagahindero nikape adapo hapa nikape sawa na miaka yake bwana. Katamshikaje binti yako vile? Kanaongea naye nini? Umviriza. Ikintu cha mbere ni kujua wanazungumza nini mawasiliano. Acha mimi nikape adabu pale mbele yake. Mzee nikape hata mikongoto 2-3. Hatukusikia hata wanazungumza nini. Lakini hana ruhusa. Nashakia wako ni wawili. Kwa nini? Sawa. Kwa nini ni wawili? Umchinje saizi. Acha mimi nikape hata 2-3. Kudaha ni mgabi kuzimisega. Pole. Mwisho ni hivyo. Lakini tunaenda step by step. Tunajua kwanza. Mzee ngoja inaumiza tumbo bwana. Tutamuuliza kwanza ana mawasiliano gani na binti wangu. Tuzomubaza tuzufata umwanya. Bavyumva neza. Ngiye kugikorera ko. Chiza uzavyiboneye. Ndavyiboneye. Urumva ariko na makenga nari mfise. Urero ni gutohoza neza tukamenya kubera iki bavugana, kubera iki bayaga. Ni ivy'akazi cyangwa nibitari vy'akazi. Nkamenya ivyo bayaga. Tukagira iperereza rikwiye. Tukagenda mpaka musimizi. Tukamenya ni vy'akazi cyangwa si vy'akazi. Kandi rero igihambaye si ico. Sio ico. Mimi niko natafuta boss lady nijue yake yote. Okay, na honge vya barongozi. Nakundi. Boss lady Zahara niwe ndondera. Ibindi byose ni bica hirya no hino. Hama uyu nawe azozira yuko ariko araganiriza umukobwa wanje. Umukobwa wanje ndamufise ndi umwe, ari umwe. Nyuma byo rashaka nsige ndagakosoye. Umukobwa wanje ndamufise ari umwe, ntavyo gufyina hafyikiye. Ivyo byo kumukosora uzobura mukosora none. Nakundi. Twabonye ko tamuntu yatubonye. Hasi moto tugende. Sawa. So mama, je ndaryohewe vraiment Azlani yaturirimba indirimbo ryoshe twaryohewe kandi namwemereye kado. Nukuri kwa maana ngiye kumuha anataka nimpe zawadi moja hivi atafurahi sana. Maana nimefurahi sana. Ego vraiment. Sasa ndo tulikuwa tunakuja kuaga kuko je ndirukiye ku kazi vraiment. Naba bafaka abafase ni turi kumwe nabo bafise shida. Bashobora kubafasha. Mami wewe witwa nde? Ndabani we Praji ntazigwa mama shugwe. Ikibazo chawe niki? Ikibazo cyanje singira homba. Ndaho yicaye kizigupfubi. Yo. Siwa bana yarapfuye. Ababanyi bacha barayizohura barayi. Kama wikigongo. Ufisa abana bangaye? Bane. Umesikia? Tatizo hili, huyu naye ana matatizo, watoto 4, hana pa kuishi. Inabidi kumwambia Azlani kama anaweza kumwandika na yeye, tuone cha kumsaidia. Nawe ni gute mami? Na ofisi kibazo? Je nanje ofisi kibazo. Ikibazo nanje mfise je mfise abana biga. Mfise abana 5. Chef nta cyaruguru mfise. Mutaye kudandaza mfise. Narinje kuraba uyu muvyeyi ngahanye yambwiye ngo afise abantu barabita abantu bakabafasha. Je nanje narinze kumubaza numve ko yoserukira kamvugira nanje nkaronkuma gatari. Cyo kibazo mfise.
Ibibazo byanyu twavyumvise nta kibazo umuhungu w'uyu muvyeyi yitwa Zlan niyo yandika abantu muraza abandike anyuma naheza kubandika aramuhuyu niyo abikorerako anyuma turaraba ico tubafasha wala kama sina tatizo hiyo ndo kazi yetu kusaidia wajane mayatima ndo kazi ambayo tunafanya wala kama sina tatizo yoyote so mama hakuna shida tatizama kisa kuwasaidia kwa hiyo na Mwenyezi Mungu awarahisishie mwana roho ya imani mzidi kuwa na roho ya imani. Asante sana. Kwa hiyo sisi tunaondoka na mweye na mina dua zenu muhimu sana. Haya kila la kheri mbaki salama. Kote mgeni na maraima. Mwafike salama. Sawa sawa. Sawa. Uzuri wa sura na tabia Mola Karima kakujalia uzuri wa sura na tabia Mola Karima kakujalia ujali wako urembo wazidi ihsani na upendo ujali wako urembo wazidi ihsani na upendo Nachoka kweli. Pole sana. Watoka mfile kutafuta ile nguo yako. Tayari mmenifanyia nini? Amekusumbua tena? Bora tange nisumbua nikamuona. Nimefika pale kanaambia, "Oh, Yusra, nguo yako tayari." Wasu nikamwangusha tena. Madam Zahara, ule na mashini sana acha nikuletee. Ile alienda kuileta. Nikaikaa. Kumbe amenikwepa. Kweli? Mtu tulikuwa tumeongea kama nitaichukua jana. Mimi nikasema hapana, jana niko na kazi nyingi. Nitaikuchukulia leo. Unaona sasa watu kama wao wenyewe wasipendi sana watu wa uongo. Nimekaa mpaka nikachukua nikaamua kurudi. Yaani mimi niko irritated na uongo. Nikisikia kitu kinaitwa uongo sijui nasikia sijui damu yangu inachemka. I don't like it. Sipendi kabisa. Watae. Mtu kama hujamaliza anasema tu bwana sijamaliza nilikuwa na kazi hizi na hizi ndo sababu. Nasikia roho mbaya, yani nimechoka kukaa. Nimechoka, nimeacha kazi hizi zingine nikasema hapana. Madam Zahara acha nimchukulie kwanza hiyo nguo yake.
Sasa nakuipa mwisho wake ni nini? Lakini tofauti na yeye na bisanzwe iko mu byumviro ko na munyuma ngo nuri hano hafi sinzi wapi. Jewe. Kinagaze mwanya munini ngaha reka. Oya. Ibisanzwe gusa. Hari igihe umuntu ugira ibitekerezo byiza bikuryohera ukumva nyene umutima uryohewe. Ukumva ushaka gutwenga uri wenyene, smile, just umva uratahura nawe. Ariko nanakibi. Okay. Awanisa. China walima nguri kwenda mka. Yani si hano hafi. Kwa naona ari igihe ushobora kumvira naga film bigeze kuraba kera keza kakuryohera. Bose. Oya. Sivyo vyo wariko. Ukunda kuzi nuko ndakubonye ntibisa. Oya. Ebanje ukunda kuzi. Ninge nakubonye. Bosi wanje menyereye subiwoye ko nasanze kandi rero ivyumviro barimo bari ko ari byiza atari ivyumviro bibi kuko ko nasanze ko atwega wenyine. Nico gituma nakubwiye ari aga filme nigeze kuraba kera niko ndibuka keza kandi urabitahura wenyine ko imisi isa ariko ningana. Ivyo byo nivyo gusa ikintu kinjoye nuko kenshi iyo utwawe n'ivyumviro wewe usanga uri bize n'ibitabo usanga ariko no munsi ivyumviro barimo bari ko byiza uko kwatwenga. Ndavuga ati ana kimwesha ni byiza umugenzi sino guhisha ariko reka tubyihoze mbo tuvuga ibyacu by'akazi. Uno munsi bimeze gute? Nuriya yandise y'amantuze y'amaraporo yose. Yego. Rero urumva namusize ku kazi haje ujya mwanya wo gufungwa ndavuga ati reka umwanya wa pause sinje muri pause ahubwo ncenje akora izo mpuzu zawe. Urumva amasaha yangiriye ko mbona kuranyiriye ko ndindiriye wowe aho gusura mu kazi. Umwanya uramperana nca ati reka nta kundi. Ariko twavuganye na Nuriya ko avuye ku kazi. Ama dossier yose aza kuyatahana ndabikorera hano James na nsigaje gukora. Ariko yari yambwiye yuko hari ibintu abona namuhaye aza gutelefona bose abatelefonye abo mwere bukeneye kubonana ejo saa 10 bose yababwiye. Ejo saa 10 hariho inama tene naba bantu bahariya Kiyange. Yego. Bazoze narabiye ko mubonera haje nyene ku kazi. Gira hari kibazo cyavutse hariya hariho umumama yarafise inda umugabo warapfa aca afite abana bane. Rero bane icyo kintu bakimbwiye navuze ati uyu muntu akwiye gufashwa cyane. Cyangwa ati reka bari abana bane. Yego kandi bose barakomeye. Abakobwa cyangwa abahungu babiri n'abakobwa babiri. Oh my god, this is beautiful. Ndavyumvise batwimbwira ko badusandukana neza ari ikintu cyose yara gikenewe ari abantu bafashwa bose nibo bantu jewe nkora nabo nibo bantu bampa information zose zahari basi maze kwimbwira ndavuga ati iki kintu dukwiye wakizana ko mvumengo kuri jewe nta solution ushafata ubwo nyene ndavuga ati reka baze mwicare mvugane nabo kuko yaratashe ari muhira ariko urumva n'umuntu w'umumama nta mugabo afise n'umuntu w'umurimyi kandi urumva abana bane saba cyo konsa ngo washoye konsa bisaba yuko umuntu arabukora yani just on your own ushire kuri first class niwe tutangurira kabisa. Tuangalie kisa kusaidia wale watoto kweli. Naona bora zaidi aje kwa sababu nimesikia hata nyumba yenyewe anaishi nyumba yenyewe imeharibika sana. Ndio maana nilikuwa nasema awaje tuikae chini tuangalie na kufanya. Tunaacha kufanya mtu juni kwa wameniambia kuhusu kitu cha nyumba. Nikawa nimeongea na wale wazee wa kule. Walikuwa wameniambia kama kuna watu wanaweza kujitolea kufyatumika fari mkisipera sangue. Kwenye ni hariho abantu
hariya bashobora kwitanga bagafyatura amatafari hama twe tugaca tubaha amahera yo kubaka bakamwubakira inzu ikwiye ibariya niyo nafise abo bane yarasabwe bafite abana babiri urumva abana 6 ikintu kiryoshe nuko bose bakomeye cyane ahubwo jewe ikintu cyambere nataka nione mu mapasi ukuntu nikundira abana cyo nibaze ko ushobora no gufata babiri nkabirerera jeni so nice ibyo bishire muri rendez-vous vraiment iyo niyo rendez-vous ya mbere tujye kurabona umubyeyi vraiment turagukunze umufasha yes nibyo bintu ariko ndavuga ibintu twakorera ko ibyo rero ni rendez-vous ya ryari ejo saa turi ngaha urumva hirya y'ejo twoca nshikayo uraba akarere abantu bashaka gufata amatafari iki batangura gusa imbere yaho ko kubera aho hantu ngo ari ngo bamuhaye indaro kubera iyo nzu yasa nk'igomba kubomoka jya nababwiye banza hafi aho hantu rero naho bamuhaye indaro icyo twavuganye n'abo bantu bari kumwe sinzi rero umuntu yoba aramufatiye inzu akaba aramupangiye kugira inzu ibanze good job super ibyo ni byiza vraiment bandane ukora akazi kawe Yusra ndakwizera cyane kandi iyo ukoze ibintu nk'ibyo mwumva nyene ibyumviro nabifise bya bindi ya filime yanjye nakubwiye nibyo onye numva ndyoheye